Amahoro nshuti bakunzi ba Niyosel TV musanze mukigana Niyosel TV muri mu rushanga mu mahanga turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye naho muherereye. Yes kuri mikoro kumwe na Beni beyond camera Arkeni nkuko tuba tubikora reka tubanze dukengurikira Imana. Hamadutse dukengura nabwo bakunzi ba Niyosel TV. Hamakuru no munsi twashimye rero ko twoherekeza cyangwa twogenda hamwe n'abandi bamenyesha makuru bandi kumbure ni numumama yaramaze imyaka 4 ari mu nzu atava mu nzu ari ku musego gusa ni ingwara yarasanzwe agwaye yatumye aguma mu nzu iyo myaka 4 yose adasohoka no musi rero n'abajeune bari hamwe bagizwe benshi na cyane muri bo n'abamenyesha makuru baturanije amahera make bivanye nivyo uwo mumama yavugiye ku yindi monesha kure avuga yuko yarakeneye novuga imfashanyo y'amafaranga umuriyoni kuvyo bari bamusavye bijeke kugira ngo iyo ngwara yiwe bayikize kugira ngo asubire kugenda nk'abandi asubire gutambuka nk'abandi. Yes kumuri no musi rero twashimye ko twogendera tuvuge ati mbega bigiza kugenda gute mbega hoho nizo nuwo muriyoni umwe gusa wari ukenewe mbega nta bindi bintu byari bikenewe canke ko haraheze iyo myaka ine bamubwiye ko akenewe muriyoni umwe mbega mu nyuma ntibambwiye ko ibiciro byarahindutse canke ivyo byankenebwa ko byariyongereye. Yes uno musi rero twashimye ko tuhashika ariko kuvyo batubwiye twumvise yuko umuriyoni gusa wari ukenewe urumva yuko byo gufasha canke byo guterera no biracabandanya n'ubu kumbure wifuza guterera sho kwandika muri commentaire bakakwandika bakagushira muri groupe kumbe muri abandi bantu benshi kumbure bagiye hamwe kugira ngo barabe ko bo mukwiriza novuga amafaranga akenewe kugira ngo bamutware kwa muganga. Yes kumbure no musi rero turi mu ntara ngaha ya Bujumbura nyene ngaha muri Rirare hama rero muraza kurikirana ukomeza kugenda. Yes izina ryanze Nahimana Marigorete yego n'umutamu twana abana ni bane babahungu mugana hakindi bafise basirikare kuri hospitali barampimye barapima mu radio barapima muri ekogarafe bavuga ngo nta ngwara babonye baranyunguruza baranyunganira n'ubusikiranganzi buransahiriza baranzana muri kira barapima scanner yapima baravuga bati nta ngwara tubonye. Umuganga mukuru Hagerimana Remi w'umusirikare wo muri hospitali avuga ati none mama twobigenza gute wobigenza urafise inshuti zo kunganira tukakuriza indege ukagenda muri Kenya. Ndavuga baba nta nshuti mfise nabo no kwikozeko nabana banze nta gafaranga bagira nabakene turabona no ngaha kwa muganga ko tugi ivyo badugaburiye abandi batwunganiye. Muganga baragwanya barampa imiti ndababwira atari ko nubwo mu imiti ndiko ngesera iyo miti bagwaye nta nakamaro yakugiye nta na zero nta na kimwe umaze igihe kingana gute ufise kino kibazo igihe maze imyaka ingahe umere uku uyu mwaka woba ugira 4 n'inusu kubera natanguye gufatwa ngenda bicumita mu bicinjiri umengana ibicumu biriyo ngende sigihira sitagira ubu rero byaramaze kurenga urabona n'amaguru n'iryo virira vyimvye iryo nivyo mwibonera ubu rero birahekenya bikaduza amaguru akiduza kongera kijyamika. Ama kwa muganga nta kintu waba barakubwiye yuko uburyo bubonetse canke ushaka kuja kwivuza muganga urumva ko yambwiye uti nimba woronka ideplacement yo kuzana mu ndege tukuriza indege ndamubwiye tariko mu mugongo hari ikintu giri umengana inkara kiremereye cyane umengana ikibuye kiri mu rya umugongo. Muganga ati kwatanze uti rero ufise ikunganira nta kundi muganga nsandamwara ati nyandikira nsohoka ibitaro nze kugwa muhira nta sida hamba nzogwa no muhira ko ntagira icyo nsahiriza kuva ico gere gusikana uyu munsi ngorewe ngaha ama murafungura birakunda ko mufungura kujya ndagenda turonse ndabibuze naho ababanyi bakaza baranzanira ama nta muntu ngaha anya ari mande yawe ushobora gushaka ikintu akagufasha ababanyi baraza bakanyunganira usaba iki muri uno mwanya nka mwebwe ko muri ngaha bane banze ibondo byanze nimwe mwogira ico mukora kuri mwebwe kugira ngo mubone izi ngwara zanze nimwe mukwiye kunsahiriza kuguraba ikibereye nikitabereye kuri jewe nani bafashe cyane mama ubuze ko hakenewe iki kugira ngo kuvuza habuza agafaranga bagusubye amahera ngaho kwa muganga ico gihe nariyo
bari yansavye nk'umuriyoni uwo rero yari muganga mukuru abo turi kumwe muri sale tugwaranye hamwe baravuga ati oya ararenga nanze ndabisura nti none yo barengaho ninde yo yantangirira umuganga rero arambwira ati nyokuru rero umukene arahwera nanze iti ego nta kundi ndagiye muhira ko ntagira agafaranga kuva ico gihe rero naciye nguma nga hano uyu munsi none mama sa woba ushizeho twaganiriye wambwiye ko bakubwiye ko ugenda kwivuza mu Rwanda canke muri Kenya iyi ngwara yawe ngaha muri iki gihugu ntashobora kwivura nka kugenda ndibaza uwo bazi kwivura yoyivura nkakirira ngaha kubera mvuye ubwo mu nda gutya niho mfuye urumva ni ku maguru gushika aha asira ku kuboko ngankwereke okay iyo umuntu akugize uko urababara fyonda urababara bukebuke amaguru umuntu yafyanze ko arababara oya simbaba n'ibiti uriyumvaho iyo umuntu na urya ikintu mu masi ndakumva yaramaze ku ibiti na aye niwo duza ngaha hariho uruhande rumaze kuvyimba aha ko biguma bihekenya umucangwa nawe ukaba mwinshi cyane urabona ko gasambara karaho iyo rero umucangwa uze mwinshi cyangwa minduru nkarira bakaza bara sirakutuzi batota aho revyo vumbura muzamona amaguru yiduza yongera yimanura yonyene akiryamikaho yiduza ukazubona yonyene yongeye kwiyururuca mama urashobora kuba wararondeye umuntu w'umusenzi akagusengera oya basenzi nama ndonka umwe bagusengeye nta kintu wumva ico muza guha umuvyeyi uyo nawe sundi n'uwitwa Apotre Jean Paul kuva muri Holy Center uwo yashoboye kuduha uburyo bw'uno munsi ariko hari n'abandi babutanze bose turabashimiye cyane Imana ibahezagira rero ico tugiye gukora twebwe nk'abantu bashoboye kuja hamwe urabona yuko ugwaruka ari gwinshi ica mbere nuko tuza kuva ngaha tujanye n'umuhungu wiwe turaza kwerekeza mu isoko tumugurire imatera azoza araryamako ico ni ikintu ca mbere kuko hajya umuntu yafise ahantu arara aba ari sawa gusumba hama mwabonye yuko arimwe amasonde mwabonye yuko ubuzima bwiwe butameze neza mu ndwi iheze hariyo uburyo twari twamurungikiye bwo gufungura kubera bari batubwiye yuko adafise ingene afungura hari uburyo twari twarungitse rero ikindi naco nuko hari amafaranga twashoboye kwegeranya tuza kuguhereza uno munsi n'amafaranga y'amarundi wari wasavye angana n'umuriyoni w'amarundi uyo muriyoni ingene biza kugenda nuko gukurikira kuko n'amahera yo kwivuza umwana wawe tuzokuguruza konti nimba ari uno munsi canke ejo umunsi wose uwariwe wose hama iyo konti izobiko abantu biwacu n'abiwanyu ku buryo tumenya yuko aya mafaranga akazi agiye gukora ni arico yagenewe bamuvuze amafaranga ntaje kuri konti hama umuntu ayonone ariko amafaranga aba arayo kumuvuza nuko rero ico nico twaje tuzanye ariko no ku rundi ruhande muri no minsi ibiri muri no minsi 3 canke muri ano mezi abiri ntuzobura ico ufungura tuzokubita inzi bifunsi guhera no munsi uronke ico ufungura maze ubuzima bugende neza hama dushimire n'Imana yo kigiye gukiza tugira amahoro urukundo ariko tunasabira umuvyeyi wacu yuko twosoa kandi kugaruka ngaha Imana yamushoboje akaba ameze neza